akamonotera abaririmbyi yuko tugerageza gutegura pension zacu imbere ko abandi baza kudufasha dutegure natwe ubwacu twitegure mu kuinvestisa donc parallèlement mu bindi bintu bituma ya myaka utakibasha gukora ibiteramo, ya myaka utakibasha gumusora indirimbo buri mwanya, uronka ikintu kigusahiriza. Iyo ndavuga ko ari responsibility dufise nk'abaririmbyi kwiyumvisha muri ubwo buryo mu kuziganya ayo turonka mu byo twinjiza muri kano kanya no kurondera ikintu kwita gushora imari canke kuinvestisa mu tuntu tandukanye. Iyo ni devoir ya mbere dufise nk'abaririmbyi. Ama devoir ya kabiri nayo ifise indongo zacu nibo bafise iyo responsibility, kuko abanyamyuga nuvuga turi muri myuga cyane kambugiye risata ndimo cy'umuziki, imico kama n'ivy'inkino. Hari n'abandi bari bakinya umupira, bakiniye intamba, bafuke urufu rw'agasuzuguro nk'uko usanga umukinyi yakina intamba yaseruka igihugu hirya no hino, ugasanga ageze kwivuza yagwaye ingwara imusaba kuja kwivuza mu Buhinde cyangwa kuja kwivuza nga muri Kenya, kabura mwene yivuza gushika nawe usanga yitavye Imana. Ibi byose ugasanga biva ku kuntu atakigega twashiriho na leta, ikiga c'intege bizoza ku bantu bakora imyuga nuvuga ikunze kwitwa ko ari informel, kuko ego abakora mu buzi bwa leta bo bararonka ingene bashaka kwitegekaniriza kazoza, kwitegekaniriza pension. Ariko twebwe ugasanga bishiye bigorana mu gihe utagize ubwenge bwo kwinvestisa hakiri kare, usanga nta kigega gishoka gusahiriza abantu bagize ingorane z'ingwara canke gusahiriza nk'umugambi. Umva migambi gusanga no muri binzi yagize nk'umugambi yifuza gukora iyo business, ariko nafise ikigega yogendamo gusaba nk'iyo ngurane cyaba abantu gusa ifako batugira ikigega cyabo bantu gusa. Si ngombwa ngo kujya usanga abasirikare bafise ikigega cyabo abandi n'abandi. Nibaza ko rero ako kabono gatera indogo z'u Burundi ko umushikiranganje bujejwe ushinganganje bw'ugaruka mico n'inkino ko dushaka ico kigega gishobora gufasha mu gutanga ingurane ku banyamuziki bakuri iyo migambi izobafasha muri kazoza mu zabukuru, canke ikigega cyo sahiriza hagize ingorane, hagize ugwara, hagize ukenera witaba Imana. Nituze gusa turaterereza igihumbi 2000 muri rivye yakora igihugu witavye Imana, mukinya yakora igihugu witavye Imana. Nivuga ko ako kamo koshikira abo kega byofasha cyane mu kwekilibra kandi no mu kuduza agaciro k'iyo myuga dukora, kuko bituma n'abandi bantu baza muri iyo myuga, ugasanga bwa bushomeri buragabanutse, kuko bavuga ati tugiye hariya ntago tuzopfa rubi, hariho assurance y'ubuzima niko novuga cyane, hariho sécurité y'ubuzima.